Umurigenti wo mu Burundi. Kudandaza ibirato. Yabidandaza ku barabara cyangwa gutembereza amani. Bacita igitembeye. Tembeye. Igitembeye. Mu Kigande. Wamubonye gute? Byaramunaniye. Cyangwa uri kuramubesera nyine kwa kundi tuza abapfamingi bo mu Burundi bagomba kudugira ko. Ndabizi ashobora kuba atanyibuka. Sivyo ashobora kuba atanyibuka ariko. Iki kiganiro abishitse akakibona. Ego. Ndamwibukije ubuzima basi yabaye mu Uganda, Kampala. Yaradandaje ibirato n'aba Bauden none ntibabana. Bauden sinade. Bauden barabana niwe bakorana. Ego. Bose badandaza ibirato. Badandaza ibirato muga Mkombozi byaramunaniye. Mama isikulia yuko wapi huyu mimi nimezama katikati na kirefu cha bahari ya mapenzi nimezama bashira ivyunguka imbere naco gituma ubona benshi bafise imizeze baravyibushe kandi rero abantu bose bavyibushe bamenye ko Imana yabakuye kwibiganza kubera man none ushobora ushatse kuvuga rero umutima kubera yaguhenze yuko yasobanurire rero mvuze ko abantu bose ugombye kuvuga nde hano muri industry mu gihe mvuze yuko abantu benshi bari hano muri industry bashyira imbere bashyira ivyunguka imbere ubwo ninde uvuga ati uwo muntu ndamushinjikiye hariho benshi barahari nyamba atari banga tuvuye kuri Mutima hariho basimbizi basemavumba hariho barandi none mani niko bari bameze kare. Hello bakunzi ba Kamo TV, j'espère que vous allez très bien aho muri hose. So kuri micro ni Kodi Mr. Brock the first king from into the Badger aka Metre Polivara. Ke umusore yisa kwisi yose. Ya guys no musi tukaba twabazaniye umutumire mwiza cyane. Umutumire muri ko murabona hano kuri screen za Kamo TV mubona yuko ashajije asa neza. Kandi ntarababwira ikintu kimwe guys ni mubona yuko asa na Mbosso. Ditubesanye mu vyandike muri commentaire asa na Mbosso neza na neza kuburyo umuntu wese ashobora kumwihenda ko akamwita Mbosso. Urumva mvuze yuko asa na Mbosso ni mumve yuko asa na Mbosso nyene. Reka rero uno munsi tukaba twamutumiye kuri Kamo TV kugira duhe amakuru kubijanye ku buzima bwiwe ndetse n'ukuntu avyakira uko bambwiye ko asa na Mbosso ko biraboneka cyane. Reka tumuhe ikaze kugira abanza baramutse hama tubandanya tubwire n'ibindi bigiye bitandukanye kuri we. Karibu cyane mutumire mu kiganiro cacu. Murakoze kunyakira kuri kamera za Kamo TV. Nanje ndabaramukije. Natwe turakuramukije. Hama Mbosso ni muntu Mbosso wa Burundi ni muntu ki? Mbosso wa Burundi. Natoka kwetu mabanda. Naisaga Bujumbura. Naenda tafute riziki. Ila nitunze mama yangu. Okay. Tutarandiriye gato bishaka wibwira abantu bariko dukurikirana wibwira ati jewe nduyu ni Mbosso wa Burundi. Ku mazina nahawe n'abavyeyi ni Jackson Ndayisaba. Ego. Ndumuririmbyi w'umurundi. Kubera icyo wahisemo kwita Mbosso ni kubera Musa imeze gute? Mbega Mbosso gatwe twaje kwinjira muri birebire. Mbosso yavukiye he? Mbosso yarize avukana n'abana bangahe imeze gute? Mbosso navukiye Makamba mu Mabanda. Kubijanye n'amashuri ko nize narayaciriye hagati kumva z'ubuzima. Umwana wa gatatu mu bana batandatu. Umwana wa gatatu mu bana batandatu. Niba atari banga Mbosso wa Burundi arashobora kutubwira icyatumye amanuka mu gisagara ca Bujumbura. Jewe icyatumye manuka mu gisagara ca Bujumbura n'ubundi n'abaperezida bava ruguru naje kwishakisha nk'abandi kwirondeza mu buzima bw'umuziki ngaha i Bujumbura nye.
aha Bujumbura kabusanzwe ukora iki ukora umuziki gusa cyangwa urafise kandi kantu ukora behind y'umuziki murabizi mu buzima busanzwe mu gihe bitaba biracamwo biba bigoye ariko nduko ndirondeza mu buzima bw'umuziki no mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu ashobore kugenda abaho ku munsi ku munsi. Yes, abakunzi ba Kamo TV nitugomba kubarambira cyane. Dushaka ubanze uduha gapera twijize muri mood utwereke yuko iyo sura yawe ya Mbosso itagufuye kubusa ukora nka Mbosso nyene. Sinzi nyamba ushobora kuduhonja. Nta kibazo tu. Si umesema mibaniani mbaya na uwepo wangu kwako sio dawa. Aya penzi likashona tenzi na liwaya kwenye moyo wako livaye liwe sawa limekwaya napuliza majivu mana moto siuoni kooni maumivu vumbi la rudi machoni ahadi za mbivu zimebaki ndotoni ile penzi tulivu liwe lipo kikangoni imeniponza huruma chilungi kujitisha kumsaidia kumbe katoboa mutungi maji yananimwagikia penzi limevuja tena penzi limevuja tena penzi limevuja tena penzi limevuja tena ulisema sikiwambaza penzi letu kutawachoma nikitoka kiwala utanistiri nywele za nyuma mara kwa mara ulilia kifuani umenilalia ukijutu na yachukia yale ulopitia eti kama mimi ujaona wakufana naye asa mbona ukosema posha kutana naye mara kwa mara ulilia kifuani umenilalia ukijutu na yachukia yale ulopitia Mbosso wawe ntumvise yuko bizi ndetse n'indirimbo zo ushoboye kuzisubiramwo neza cyane ata kintu na kimwe wihenze dushaka udusubizemwo mwimodo twarimwo utwongera iyindi ndirimbo imwe gusa kugira babone yuko atari byo wigize nta shida vipepelushi vinasamba eti natafutwa nimepotea wiki imekata ndugu wamechachama wananitafuta nimepotea mwezi umekata kazi nisionekani yuko wapi huyu simu nisipatikani yuko wapi huyu baba kaniulizia yuko wapi huyu mama isikulia yuko wapi huyu mimi nimezama katikati na chirefu cha bahari ya mapenzi nimezama. Okay hama imbere yuko nyuma yuko abantu bakubwira ko usa na Mbosso we uvyakira gute? Je biranezera kubera ko umaze kuba ushushanishwa n'umuntu kanaka kandi afise izina aba ari ibintu biryoshe cyane. Yego ni ibintu bimpimbara bigatuma kumpe icizere yuko nanje hari aho nzobona nzoshika muri kariyeri yanjye. Okay nta kuntu nta buryo nawo muraronka uvuga ati umuntu yomfasha kashikana kwa Mbosso bimeze gute na support ni muraronka? Ya support sindayironka ndacarondeza uretse ko maze gukora ibiganiro hamwe habiri ariko nta kiravamo kumbure nanje ndacafise icizere yuko hari umusaruro byava binzanira imbere. Ariko hari umuntu arusa kudufise yuko hari umuntu wo muri industry yaguhenze kazo guhuza nawe birangira
atacushitseko byo barivyo ivyo je sinobimenya bishobora kuba ari byo canke ntibiba ari ivyo ariko turabirindiriye turabe ko bizoshika oya nyamba atari banga wotubwira ati uyu muntu yarampenze ngo arafasha mwibi muga birangiye ataco ashikanyeko nivyo canke sivyo byo twumvise umbure niba bigoye kuvuga niba bigoye kuvuga bivanye ko kubera ko usanga ko umuntu mutaba murashwana canke ngo hagira ivyo mupfa nubwo habaho ivyo adashobora kugufasha akaguhenda biragoye ko ucugenda kumuvuga kunuku ariko nibaze ko ayo makuru sije nayaguhaye narayarondeye ukaba warayarondewe yakuye ahandi ngira wosubiraho kamaza neza oya ikintu kugira abakunzi ba Kamo TV bamenye ati uyu muntu bimeze uko ufite afise n'iyindi pra iwe yo gukora umuziki wiwe personnel turekanye n'iya Mbosso ni mu buryo bwo kugira wibwira abantu neza uko ati ibintu bimeze uko vyagenze uko byarashitse ndanabivuga mbere sinibanga vyagenze sinibanga arumutipe yasanze ahantu ansanze ahantu ntitwanavuganye n'amajambo menshi ntaguciremo nyimba atari banga zuravuga ati umutipe n'uyu nyamba abantu bazi ni Mutima Le Comedien voilà Mutima Le Comedien gusa ayo makuru ushobora ko wayatoye nabi dushaka rero yaduhe neza cari igihe ca Rayvan yari mu kuza ngaha mu gihugu mu gihe atari bwaze bikiri mu nteguro hasigaye nka insomene yaransanze ahantu ahansanze Mutima Le Comedien yego aranyitegereza maze kunyitegereza araza acambaza ngo we peti yangu we usa na Mbosso yego titwo kuvyaza umusaruro ati subiramo kwa two kuvyaza umusaruro baca bigenda gutaho nyene acarambarira ngo wewe rero turafise umushitsi Rayvan kabisa wo mu gihugu ca Tanzania ujya mutipe n'umujama wa Mbosso wa hafi babanye mu buzima bubi na bwiza yego wewe rero turashobora kuzoguha twagusabira ukaja kuri stage kuyo munsi tariki 5 z'ukwa kangahe kwa gatanu ati tuzogusabira uje kuri stage uperforming indirimbo za Mbosso zibiri n'indirimbo imwe y'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi tikumbure hazovamo ikintu nararindiriye kubera ko nyene haciye hitamwe ibindi bimeze gute je maze kumva ko ngo kuvyaza umusaruro bakudandaze bandandaze urumva je nabifashe ko ari ukundandaza mu ibanga bica birangira rero amasezerano hari bansezeraniye bidashitse vyaretse gukunda gute vyaretse gukunda kubera ko numvise ko kwari ukumvyaza umusaruro kuvyaza umusaruro nyene jewe atacu nzokwinziza oya ureho gucinza gute kandi ari wewe nyene urubanza umuntu yo kubwira ngo wewe nzoguhica ukeneye cyose nzoguhica ukenera mw'uwo mwanya mugabe bizokurikira wowe nturimo ntacyo uzoza kubanza uratubwiye yuko bitarangiye ugiye guperforminga muri iyo concert atamahirwe niwe wagaye canke niwe bahindukiye barabihindura ati umupeteka tumukase kubera ibintu nyene nawe utazi je sinagaye byagenze gute waretse kuja kubonekana mico giteramo gute je sinagaye kubera byo byavuye kuri bo burya mana bariri abasare bo ngaha mu Burundi burya no bafata ko nabantu cyane bashira indi imbere gute bashira indi imbere gute ntibashira kazoza k'ibintu kanaka imbere yabo ntibashaka ko bobanza gukora hanyuma inyungu kazoza bashira ivyunguka imbere naco gituma ubona benshi bafise imizeze baravyibushe
kandi rero abantu bose bavyibusha bamenye ko Imana yabakuye kwibiganza kubera man none ushobora ushatse kuvuga rero umutima kubera yaguhenze yuko yasobanurire rero mvuze ko abantu bose ugombye kuvuga nde hano muri industry mu gihe uvuze yuko abantu benshi bari hano muri industry bashyira imbere bashyira ivyunguka imbere ubwo ninde uvuga ati uwo muntu ndamushinjikiye uwo ndamushinjikiye bariho benshi barahari nyamba atari banga tuvuye kuri Mutima hariho basimbizi basemavumba hariho barandi none mani niko bari bameze kare usubiye inyuma kuraba aho bahereye niko bari bameze bagana kuye ariko baricisha bugufi mugubu ntibaca bugufi twovuga ko bateye intambwe mugabe intambwe bateye bavyitwaramwo nabi Jembo na babikora neza barafisa abastare benshi bariko baraduza nivyo aba kontra ahantu henshi hatandukanye urumva nabakozi beza rega hajye umukozi mwiza mu gushimirwa ronka impembe kwiye nivyo gukora ukaronka gashimwe nivyo ariko mbega uvyitwaramo gute kuri bose mbega ari abo ukundwa akaza nabo udakundwa akaza aho ndavuga kuri twebwe tukiri hasi okay gatoyi tubandanye sije yacu ukuntu ivyawe na Mutima vyarangiye ivyajeho na Mutima ukungene vyarangiye twarakomeje nyine tuganira na Mutima turaganira akambwira urabizi nyene ibintu vy'amabize by'abantu nyene baba bafise izina arakubwira ati bwana mdogo ndacari bize rindira turaza kuvugana ndibuka umunsi ndanamutelefona razi akajambo yansubije Mutima yagusubije gute tuwe kakareka kugorana hari imbere yuko iyo concert iba cyangwa yari yaraheze hari imbere yuko iba itaraba uko kuntu yakwishuye niko kuba kwaratumye utagaragara mu ico giteramo je nabifata ko ari cyo cabitumye imbere y'igiteramo cegereje mwavugana gute mwavugana ko bizogenda gute twaravugana ko ibintu bizocamwo ari ukurindira bazompa umunsi je nari nababwiye ati jewe ama repetition narahejeje ndindi inyishu yanyu inyishu ya nyuma narose we kaka yangureka kugorana ari Mutima kuwetse kugorana yego hama wenyene curi yaki candi yaki basi nubwo wumva bitakunze bakiguha amahirwe ukumva yuko uzokurira kuri stage imwe na Rayvan wiyumva gute je nari yumva kweri ko ngiye ko umuntu adasanzwe nawe uravyumva baje n'abantu bafise izina n'abantu bamamaye muri East Africa ndetse no mu bihugu bya Burayi uko rero umaze guhonyora kwisi yose barazwa uhonyoye aho ujya muntu ahonyoye ntubura umuntu asanzwe wapi ntubura umuntu asanzwe wovuga ko kuba uhaye amahirwe uhawe amahirwe nka ntuze yayishe Goliath ujyana ni Dawidi anako yari umuntu aciriritse ariko agashika ahantu hakomeye hama inyuma y'igiteramo ubu mwa mukivugana na Mutima bimeze gute ubu turavugana yambaye ariko yo ndamwandikiye abasare bo ngamu Burundi burago sinzi ko nabandi bo mu bindi bihugu bameze bashobora kuba ufise nimero yiwe ukamwandikira akwishuye abari Imana mpa nk'iyo nkoze nk'ikiganiro agenda muhari inki akayiraba ikintu ambwira gusa ni vyiza aravuga ati kuhaje Mutima yego tuvuye kuri Mutima kuko urumva abantu benshi ko bakwitiranya none se kukwitiranya barabibona ko musa komtere nabandi bantu baragomba kugufasha bakakugira ko ubujyajya nyene bagomba kuvyaza umusaruro mugani wa Mutima ntabandi bantu ndaro na gusa hariho umutipe umwe nta mvuga izina kubera ko nawe nyene byaramucanze baramaze kuba babiri byaramucanze oya urumva rero aho uvuze byaducanze ubu uri kurajija abakozi ba Kamo TV aha mu Kamo TV tuzana abatumire kugira baduhe amakuru en detail okay kugira basobanurira abakunzi bacu
nge ni ibintu bimeze nyamba atari banga zuradomako please ivyo novuga ko imana idukiducishije akanya reka tubibangire ico kibazo tubona kigaruka ko mu nyuma niyo twongera guhura bikunze ariko arandi urundi rusaku dufise bivuga yuko Mkombozi mwoba mwarabaye arakubitika ewantu Mkombozi hasta la victoria siempre ayeyo nawe byagenze umuntu ava kure Mkombozi ahashitse ubu ni heza ahashitse ubu ni heza ariko hari ubuzima yabayemwo bubi twabanyemwo igihe yari hehe yari mu buhungi yari yahunze yari Kampala mwari mwahunganye mwahuye oya ntitwahunganye oya bimeze gute mwahunganywe je nagiye ndagenda musangayo turabana hafi na hafi Mkombozi wamenya ko none yadandaje ibirato aramukoneseye umurigenti wo mu Burundi byandaza ibirato yabidandaza ku barabara cyangwa gutembereza amani bacita igitembeye gitembeye mu Kigande wamubonye gute byaramunaniye cyangwa uri kuramubesera nyine kwa kundi tuza abapaming bo mu Burundi bagomba kudogira ko ndabizi ashobora kuba atanyibuka sivyo ashobora kuba atanyibuka ariko iki kiganiro abishitse akakibona ndamwibukije ubuzima basi yabaye mu Uganda Kampala yaradandaje ibirato n'aba Bawden none ntibabana Bawden sinade Bawden barabana niwe bakorana bose badandaza ibirato muga Mkombozi byaramunaniye kudandaza gutembereza amani wari legend mu Burundi kandi ugumana bwa yantuze bwa stare bwa umva wo bishobora byaramunaniye aja muri salo biramwankira muri salon de coiffure nini shaka yego urabutari kuramubeshya ko yana bazisha tumuzana azompinyuza ndamenya amabanga ariko sikumena amabanga ko nyambara watarabivuga azoza duho umuco mwiza mbere cenda namwibutsa ku ndirimbo ya akiza agishika ngaha mu Burundi avuye mugayo yari yayisohoye akiri hariya kugira ngo rero ndamwemeze iyo ndirimbo yayisohoye akiri hariya ari muri Uganda yari Uganda Kampala nkamwibutsa izina jewe ry'uwo nakorera aca byibuka uwo batazira metre aramumenya araza kumumenya muhungu wabo n'umuhisi Perezida Nkurunziza niwe nakorera yahora namugurira iki Mkombozi ari legend wo mu Burundi yarakomeye nka kujya bakamugurira inzoga yitwa Mkomboti igugwa amafaranga 5 y'amagande igugwa gwino mu Burundi Mkombozi apana n'ugwagwa oya apana n'ugwaga twovuga ko si saporo twovuga ko ari impeke sini hari ibintu bakora mu ibigori bijya biba byarabunzwe sinzi ko ari impeke niyo nzoga bahora bamugurira amafaranga 5 yarakubititse 5 rupi yari yarahondaguritse papa ndibuka ikiganiro yakoze kuri Isaac amubaza ubuzima yarabayemo hariya yarahondaguritse yavuze ati papa Imana iragushira hani kamanzi kaguterateranya ikakubaka iyi kuzanye rero ni nka kujya kwa Daudi nakubwira mbega gatoyi ino mu Burundi wavuze ko abastare benshi bagara hariya muri Uganda muri bwa buzima je kuvuga yaraguha umwanya mukavugana bimeze gute mani je naba ndiko ndatembereza ivyiwanje n'abatembereza ivyiwiwe yari big up sana bro waranezeko uca nanje nca masi mumaze gushika mu Burundi mwese ubu yarasubiye kuri ritme tuvuga ko yahora ko kera kubera ubu mahita ariko yakora benshi mugenda mubibona ku mbuga zitandukanye n'umukozi ariko arakora cyane niko no bivuga ubu mbega iyo bakwibuka mwamumaze kuvugana cyangwa mwahise ubugenzi bwanyu mwabutaye Uganda aho mwari mufadikanije ubuzima oya ubu novuga ko ntituravugana sindavuga gusa nimba ufise nimero yiwe yimpenze ku muronde sindaronka nimero yiwe
kubera ushaka nimero yiwe canke wewe ushobora kumushikira ashobora kumushikira none iki kiganiro nibaze kizoshobora kumushikira gitegerezo hari indirimbo yasohoye yitwa uyu mwaka yasohotse yayisohoye akiri hariye mugaba gishitse no ngaha yarayisohoye ivuga uyu mwaka iyo ndirimbo irimwe amajambo akomeye yavuze ivuga ngo narajyamitswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikankara burya nasanze ifaranga ribuze n'abitonzi bakarakara kuba mu mazu y'abandi uyu mwaka bigiye guhagarara ubukene bwaratumye rumva ngo ubukene bwagize bwaratumye habiki bwaratumye urumva ubukene bwaramusagirije afise inzara kandi afise n'impuhwe akabura icyo afashisha abantu ubu rero yararose iyo mvubu ubutumwa afise n'umuduga wagenda afise n'umuduga ubu rero ubutumwa bumushikire je ndacara umwavu Mkombozi ndacara umwavu aho uraza kuvyumva mvuze uko nawe rega araba nkorera kandi iyo ndirimbo ntayivuguruzeko tuzomuzana kugira duhe umuco w'ibintu tubwiye nyamba ari ya makiki yanyu kugira mvugire ku makiki canke nyamba ari ni ukweri si upange papa nizere ko tuzobigaruka ko hanyu hama gatoyi naguciriyemo wewe ushaka tuyagira ivy'umuziki wawe muri rusange ngene vyifasha ukuntu bimeze je ndabona afise na gitare yo wayiguze kubera ubona usa na Mbosso cyagenze gute Mbosso wa Burundi kugira ugure gitare mu bisanzwe impano umuntu arayivukana mugabo uko ugenda ukura impano umuntu arayivukana ariko ntabwo ushobora kumenya yuko impano wayivukanye uko ugenda ukura niko ugenda uvyisangamo jewe gitari sinayiguze kubera ko nsa na Mbosso ni ibintu nari niyumvamo ibintu numva ko bindimwo mbere jewe muri kariyeri yanje shaka gufata mu byo gukoresha gitari ntivyari ariko nyine vyaraje uko ndaragirirwa ibako ryo kuronka udufaranga duke gitari ndayigura hama gatoyi dushaka utuganire ku bintu bijanye n'umuziki wawe ko nawe uri umuririmbyi turabizi bimeze gute ufise indirimbo muri studio yarasohotse yaragiye hanze bimeze gute jewe indirimbo ndi umusitari ndi umuririmbyi wo mu Burundi rero jewe naranditse nta ndirimbo n'imwe iri muri ndashira hanze nta niyo ndashira muri studio ariko ndiko ndagerageza amambana ndabe ko vyogenda ariko muri bwa bufatanye kabisa ndashobora kuronka umuntu akamfasha bitamvunye ni kwa gutumirira rero abakunzi bacu abafisi bakamo baravyumva kandi n'abasirimu gusa iryo rero ako kamo ndabateye banyumva impano turazifise naranditse zirahari ariko tubuze support mizo ndirimbo zoe wandika kubera ubu ari abantu nk'aba bantu abaririmbyi bashasha arashobora kwandika ndirimbo atagiranije n'ibihe turimo ugasanga indirimbo yiwe ntahigeze agatangura guta imfane ku bantu ngo mwanyimye support ikintu yakoze naho woca ugira ugisupporting n'ivyo ukunda no rero nyamba ubona indirimbo zawe ziri update n'abantu bobu abantu bo dushaka ibintu bigezweho bijya birimbo byo mu 2000 navyo tugishaka badushaka indirimbo ziri ku mwanya wewe kwandika wisunga ikinyamba izo ndimbo zifise ni cyo kintu wisunga mu kwandika hamwe uvuga ati indimbo ndayihaye abantu yashaka kanovera jewe ikintu ca mbere rero nisunga mu kwandika ndisunga ku buzima bwanje kuko iyo uriko uratanga nk'intahe y'ubuzima bw'ibyo waciyemo hari igihe usanga hari undi muntu muhuje ego kabisa biraba nkaza nkandika no mu buzima busanzwe muri rusangi ubuzima abantu babayemwo ibintu nk'ivyo je niho nibanda cyane je sindirimba ngo
ngo indirimbo z'urukundo indirimbo ziki kubera ko nta majambo tugifise generation y'ubu yo kuririmba y'urukundo uririmba gospel si gospel sekira ariko erega n'ubundi mu bisanzwe burya na izi twita ngo ni sekira none gospel na sekira bitandukaniye he zimwe ni indirimbo baririmbira Imana izindi nazo bazitwa indirimbo z'isi none cenda guha karoro kandi ngire ko ndakubaza ngire ko mbaza n'abadukurikirana kuri Akamu TV Mkombozi zijya ririmba ni gospel canke ni sekira zijya ni rap iri mu ntuzeye iyi muri sansi yi gusa si gospel kufate uko ari gospel kubera ko ibintu aririmba ni ibintu biza bihanura ni ibintu biza byubaka abantu rero nijya none ajya amajambo twagenda kura muri Bibiliya twabura ahantu dusanga vyanditse birashobora kuba erega no muri sekira ntibaririmba ibintu by'isi gusa hariho n'amajambo bakora muri Bibiliya rero sekira ziratandukanye gute kwanza urukundo ntibagwigisha urumva umuririmbyi ariko araririmba indirimbo y'urukundo yigisha ngo bakundana gusa bararuvuga benshi bikaba bararuvuga kubera ko rurananditse umuririmbyi aravuga arashobora kuririmba ururimbo rw'urukundo abandi bantu bikababera isomo bakavyigira okay je niko no bivuga rero yuko ushobora kwigira ikintu mu ndirimbo sinzi yuko nabari kubitaho ngo ari indirimbo ashobora kuyiririmba ikatwigisha indirimbo y'urukundo nyamba rukuntu ufata umusheri wawe ukamenya kumufata bivanye n'amajambo wumvise ahantu kana cyangwa ukamenya ukuntu mubana erega ziya ndimbo zira nubwo si ubutumwa bwiza batanze papa si ubutumwa bwiza batanze ku bantu uransize numva yari sekira gato tutabarambiye nyamba ufise indirimbo ziwawe novuga wihingiye twashaka ubacishirizeho gatonya kugira twumve yuko udakopya ibintu vya Mbosso gusa wifitiye n'ibintu vyiwawe passion ndabifise ndazifise ndabaha gapera gatoya ni indirimbo yerekeye ubuzima bwanje ubuzima bwawe ivuga kubijanye ni ivuga kubijanye rero si upange cyo bandanye dusobanura igituma wayigizene audio uzobunjanira ndije yabona yabiri hanze nayisobanura okay duha gapera rero kugira ndabaha gapera sinza gutanga isiguro ya umunsi zoba yagiye hanze nzoyisigura nzoshobora kuyisigura turyoshe rero gatoya ndabizurazi ko nagiye imahanga kugira ndondere amafaranga erega ntibyagenze uko nabyipfuzaga erega ntibyagenze uko nabyibazaga oya mama amahanga aragoye ndirimbo niyo yonyene ayindi ufise ndibaza zirahari ni nyinshi rero habura iki kugira tubona indirimbo yawe ya mbere cankwe n'izindi nyinshi mu mufuko ni hatari mu mufuko ni hatari nubona ivyo wifuza uzohavura ubishika cankwe mu mufuko hari ahantu wizeye uburyo buzoba ntaho nizeye na hamwe ndetse gusa ivy'Imana ishobora gukora kanye n'akanya ariko ndizera ko imbere ari heza igihe kigeze biraba ya musozera ikiganiro cacu twagomba umenyesha abakunzi bacu ikintu bo kwitega ko nka Mbosso wa Burundi iyo sura yawe ntuyipfisha ubusa saba yijaza umusaruro nkuko abandi babivuze okay iyo sura yawe saba ntuyipfisha ubusa ni kiye kintu uvuga ati iki kintu ndakirose ivyo gendo ku ikintu wipfuza principal kugira ushike ku ndoto ziwawe ni kihe ikintu nipfuza nyamukuru kugira nshike ku ndoto zanje kirakomeye cyane uvuga ati iki kintu ndakirose no hita no bowa kabisa ndazi ko mubundi abarundi twamye dukundana n'abanyamahanga turabafasha cyeco nsaba ni support cyari umuntu meruka kubwira ikintu ndamubwira kandi arakomeye ngaha
mu Burundi arakomeye musanzwe muvugana dusanzwe tuvugana naramubwiye nti jewe ngomba ufashe nshobore gushira indirimbo yanje hanze imwe yonyene ndayishire hanze uzoba unciriye inzira yarambajije ngo indirimbiye kubera ko nawe nasanzwe ari umuririmbye sinashoboye kuba nogira ico nkoze kugira ngo ndamuhega pera urazi ko baririmbye turagoye yari umuririmbyi cyangwa yari umu influencer nyene ngaho umuririmbyi ikintu yambarije ati ngo indirimbi yahe yarindi najora kuvuga inzira ariko n'umusindi shaka guhisha abantu babwira amabanga yose hanyuma bikunze tugashobora n'umunsi bisaba kubana kandi sinoshobora kumuvuga sinoshobora kumuvuga hamwe no muvuga yagomba anabikore cyangwa ni satbi ujye bibaza kwicana na Mkombozi numva rero icyo nsaba ni support je guswa umfasha ngashobora gushira indirimbo ya mbere hanze nivyo ushaka bo gufasha ego n'ikindi kintu usaba nkuko mwavuze nyene ngo isura yanje sindayipfishe ubusa ivyaza umusaruro nta handi shaka kugera atari hehe kure hehe uvuze kure je ndashaka guhuza na Mbosso guhuza na Mbosso muri Tanzania masherame nivyoroshe ariko birakunda we Mutima azogufasha no ugira ikibazo Mutima reka tubirindire nafite izina rikomeye cyane ashobora kwikubita Tanzania haguhuza nawe yego mu kurangiza ikiganiro twagomba wewe nyene ubwawe wibaze ikibazo twaba tutakubajije uce wishura kibazo shobora kuba nibaza uba mutambarije kandi shobora kwishura none Mbosso wa Burundi yabaye he mu buzima bwiwe kuva mu buto kugeza ubu nanone Mbosso wa Burundi aho yagiye araba haratandukanye yarabaye Mabanda mu Rumonge ava mu Rumonge yinjira Uganda aragaruka mu Burundi yinjira Zambia aragaruka ava mu Burundi aja Tanzania aragaruka ubwo n'ubuzima bugoye bwose yagiye aracamwe buri no mu bikorwa vyiwe yagiye arandika mu ndirimbo yego murakoze cyane hanyuma mu kurangiza twagomba tubashimire mwebwe abakunzi mwese ba Kamo TV tubatumirira kugira subscribe cyangwa sabone ku bantu batarabikora kugira ibiganiro byose dushizeko bite bashikira mu bambere turabashimiye cyane mubandanye mukora share commentaire kandi muwe muzi ko commentaire zanyu zikenewe cyane kubera mu nyuma turazikorera ko cyane nyambara umutume mukeneye ko tubazanira canke uwundi muntu kanaka murabishira muri commentaire kugira tuzobandanye tubazanira exclusive news interviews just cyane na cyane hano mu muziki wacu w'u Burundi muri 257 amakuru yose zozo turayabaha amakuru yose agezweho n'ibindi bigiye bitandukanye tubashimire cyane mwakoze kudukurikirana ciao